Sowa Store murakaza neza. Uyu mugabo Faraho nyakubura uko yigira nyakwimara amenyo n'ubuhiri yiyise Imana abwira Mose ati barira Imana ize ndayikubite ndayabize ndayihushure ndayihonde ndayijajange ndayereke ko jewe Faraho ndayirenze ni muntu ki. Uyu mugabo Faraho yakocaguye ashishura amyora atuvya yabiza anihisha aborogesha yaniriza abisirayeli ni muntu ki. Umviriza amateka yiwe kuri Sowa Store maze nyimba utaragira subscribe ufyonde akajambo kanditse ko sabone maze ubane natwe kuri Sowa Store. Sowa Store murakaza neza. Farawo yabaye umwami wa Egiputa ariyo Misiri imyaka 66. Ubwo ni kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na 279 imbere y'ivuka rya Yesu. Yagejeje mu mwaka w'igihumbi kimwe na 213 imbere y'ivuka rya Yesu. Imyaka 66 niyo Farawo yamaze ku ngoma. Acunaguza, aturubika, hajakaza akubita abisirayeli kimoko. Mbibutse ko ico gihe mu guharura baharura bahereye hejuru bamanuka no kuvuga ko bahera ku gihumbi bagahera kuri rimwe. Nivyo wavyumvishije neza. Twebwe iyo duharura tubavuga tuti rimwe kabiri gatatu tukaduga, ariko bobo bavuga bati igihumbi umwaka wahera bakavuga bati 999 uyundi wahera bakavuga ati 998. Ni mu gihe ciswe Antiquite. Bibiliya nk'igitabo gikoreshwa n'umuryango rukisto kwisi yose kivuga ijambo Farawo incuro 262. Nivyo wavyumvishije neza. Qur'ani nayo nk'igitabo gikoreshwa n'umuryango w'abayisilamu kwisi yose ivuga ijambo Farawo incuro 74. Farawo izina ryiwe nyezina ni Ramus canke Ramuzesi. Farawo ni izina ryahabwa umwami uwari we wese yatwara igihugu ca Misiri. Mu bashoboye kwitwa iryo zina Farawo harimwo nk'umwami Horusi, umwami Nesubeti ndetse n'umwami Nebuti. Umwami wa nyuma yatwaye igihugu ca Misiri yiswe iryo zina Farawo n'umwami kazi Cleopatra. Nivyo wavyumvishije neza. Umwami kazi Cleopatra niwe yahawe iryo zina ku ncuro ya nyuma. Aho hari mu mwaka wa 30 imbere y'ivuka rya Yesu ni gihe igihugu ca Misiri cigarurirwa n'ubwami bw'Abaromani. Farawo yari afise umugore, uwo mugore wiwe akaba yitwa Asiya. Nivyo wavyumvishije neza. Muka Farawo yitwa Asiya. Igitabo gikoreshwa n'abayisilamu Qur'ani ivuga yuko uyu mugore wa Farawo ariwe Asiya ngo yakunda Imana cyane gose, akaba umuntu yubaha amategeko y'Imana akanayisaba kugezaho umunsi umwe yayisabye yuko yomwubakira inyubakwa mu bwami bwo mwijuru azokwiberamwo amaze kugenda mwijuru. Ndetse ngo yisabye yuko Imana yo murinda Farawo hamwe n'ububegito bwiwe. Ivyo vyanditse muri Qur'ani ikigabane ca 66 ku murongo wa 11. Farawo yakoze icaha gisumba ibindi vyose. Ico naco nikihe? Ni icaha cyo kwiyita Imana. Nivyo wavyumvishije neza. Farawo yari yise Imana. Maze Imana ikimutumako Mose iti icambere ivyo kwiyita Imana futa hagarika ntusubire. Ikigira kabiri rekura abisirayeli batahe baje iwabo. Ataraho Imana irakurimbura iguteze ibyago 10. Farawo ntiyavyumvishije, ahubwo yaciye abwira Mose ati iyo Mana yakuntumyeko yibwire yiyizire ndayotore ndayishishure ndayimyore ndayikotore ndayimenagure ndayikubite ndayishwanyaguze. Mose ati Imana yakuntumyeko wewe Farawo yahambaye cyane gose, mbese kugira ngo ubone kwihambaye yampaye n'ibitangaza nza kugukorera kugira ngo ubone yuko Imana ikaze. Farawo yabwiye Mose ati kora ivyo bitangaza rero, kora kimwe muri ivyo bitangaza Imana yakurungikanye. Mose yaciye afata inkoni yarafise ayiterera hasi icihinduka inzoka. Farawo amaze kubibona ati ivyo ni ibintu by'uburozi byitera bwo baje bataco bimbwira. Ati kugira ubone yuko wihenze reka mpamagara abarozi banje nabo bazi bakore nk'ivyo ukoze. Farawo yahamagaje abarozi 70,000 kugira ngo baze bahiganwe na Mose bamwereke yuko ivyo bintu agira ngo ni bitangaza Imana yamurungikanye. Kuri Farawo ataco bivuze. Abarozi 70,000 baraje baca bakora amatora hasigara abarozi 700 n'ubundi barakoze amatora hasigara abarozi 70 bakora amatora hasigara abarozi 7. Babandi baroga byo kuroga babandi babitojwe uhereye kuva bakira abantu. Abo barozi hageze yuko habaho imace. Nivyo wavyumvishije neza. Hageze ko habaho imace ibahuza na Farawo mu kwerekana ubuhinga bafise. Ariko mbanze nkwibuce ko ubuhinga bwa Musa bwava ku Mana nkuko Qur'ani na Bibiliya zibivuga. Ico gihe muri iryo joro abarozi bafashe ingingo batora umurongozi wabo muri abo 7. Baramubwira bati toranya umwe muri twebwe agende yibijya nkoni ya Mose. Nguwo murozi yaravyuce mwijoro agenda aho Mose aryamye, aho yotoye ya nkoni
yankoni cihinduka inzoka. Wa murozi acarirukanga ageze imbere gatoya nubundi yaragarutse kugira ngo atore yankoni nubundi yankoni cihinduka inzoka. Wa murozi acavaho yirukanga agenda kubwira abarozi batandatu bagenzi biwe basigaye ati muzi n'amakuru ati ya maci rasivye kubera ko Mose ntabwo tuzomushobora. Ati kuvaho nakabereye ntabwo nari bwigere mbona umuntu aroga sinziriye. Uko niko byagenze. Umukuru w'abarozi nawe yaragiye kugira atore yankoni nawe nyene biramunanira. Bimaze kumuranira aravuga ati reke tuzopfe kuja mu mahiganwa dupfe guhangana na Musa mugo twamaze kubona ko Musa aturenze. Uko niko byagenze. Bukeye mu gitondo bagiye mu mahiganwa babarozi bagenda batwaye imigozi bagenda batwaye n'inkoni. Buri murozi yari afise umugozi akagira n'inkoni. Twavyumvishije neza abarozi barindwi bafashe inkoni zabo baziterera hasi bafata n'inkoni zabo baziterera hasi. Vyumvikane neza inzoka zaciye ziba 14 z'abarozi. Mose nawe yaciye afata inkoni yiwe ayiterera hasi icicika inzoka mahero ikimiragura za nzoka zose z'abarozi. So wasitowe murakaza neza. Ariko nubwo biruko Farawo ntabwo yavuye kwizima. Ivyo ngivyo byanditse mu gitabo ca Bibiliya kuvayo ikigabane ca 4 ku murongo wa mbere. Ndetse bikaba biri no muri Korani ikigabane ca 200 uhereye ku murongo wa 24 kubandanya. Farawo rero nubundi ntabwo yavuye kwizima. Oya, kugira ngo ave kwizima Imana yamuteje ibyago 10. Wo kwibaza ati ivyo byago 10 Imana yateje Farawo nibihe? Mbanze nubundi ndakwibutse kufyonda ahandi sabone nyimba utarakora subscribe. Icago ca mbere mu byago 10 Imana yateje Farawo. Icago ca mbere Imana yahinduye amazi yose yo muri Egiputa ahinduka amaraso. Nivyo wavyumvishije neza. Buri mugezi buri mwonga ahava amazi hose uwagenda kuvoma wese yasanga amazi yahindutse amazi yacica amaraso. Ariko nubundi ico Farawo nticamuteye ubwoba. Ikigira kabiri Imana imaze kubona ko ico Farawo atatuka imuhinduyeko igihugu cyose cyuzuye ibikere. Nivyo wavyumvishije neza. Ufundura akabati wasanga hari nk'igikere. Watora isahani ugasanga iri kw'igikere. Wafundura inkono ugasanga iri kw'igikere. Mwibarabara igikere. Ugiye kuryama ugasanga hari igikere. Igihugu cyose cyuzuye ibikere. Ico cari icago kigira kabiri. Icago kigira gatatu Imana yabateje imibu. Nivyo wavyumvishije neza. Imibu yari abantu bo muri Egiputa yabakomesha. Nubundi Farawo ntiyava kwizima. Imana yabateje icago kigira kane. Imana yabateje ibibugu. Nivyo wavyumvishije neza. Ibibugu byarabariye birabakomesha abantu bo muri Egiputa. Mugo nubundi ico cago kigira kane nticatumye Farawo ava kwizima. Imana yabateje icago kigira gatanu. Icago kigira gatanu Imana yabateje akaryama. Akaryama ni ingwara yafashe ibitungwa byabo bitangura gupfa. Nubundi ibitungwa byabo byarapfuye Farawo ntaco byamubwiye. Imana ibateje icago kigira gatandatu. Icago kigira gatandatu Imana yabateje ibihute. Abantu bo muri Egiputa imibiri yabo yatonze ko ibihute birabarya biramerera nabi. Mugabo nubundi Farawo ntabwo yavuye kwizima. Imana yaciye ibateza urubura. Nivyo wavyumvishije neza. Urubura gwaraguye rurabakubita rubamerera nabi ariko nubundi Farawo ntaco byamubwiye. Icago kigira 8 Imana yabateje inzige. Zirabarya zibarira n'imirima. Nubundi Farawo ntiyava kwizima. Icago kigira 9 Imana yabateje umwiza. Nivyo wavyumvishije neza. Umwiza waraje umara iminsi 3 ata muntu numwe abona iyaja atanu ubona yava. Iminsi 3 ata wikoma. Ivyo nubundi Farawo ntaco byamubwiye. Icago kigira 10 Imana yaciye ibateza impfu z'abana bifura bose bo mu gihugu. Nivyo wavyumvishije neza. Buri rugo buri muhana urubamwe wese yitwa ko ari ifura. Uwo yaciye apfa maze abantu barapfa mu gihugu cyose abana bifura. Farawo hamaze kubona yuko impfu zibaye nyinshi abantu bapfuye mu gihugu iminihiro yabaye myinshi amaborogo yabaye menshi amaganya yabaye menshi agahinda kabaye menshi abene gihugu baramugajukanye maze nawe agira ubwoba kuvyabaye kubwo kubona buri muntu wese yitwa ifura yapfuye. Abona ko Imana yamoza abona ko ibyo Mose yamubwiye atamucezo ubirimo. Farawo yaciye hamagara Mose haramubwira ati bwira Abisirayeli bamvire mu gihugu bagende. Mose afitana Abisirayeli harabatwara. Bageze ku kiyaga babuze ingene bajabuka. Imana ibwira Mose ati kubita inkoni ku mazi amazi atandukana hamwe aje hepfo ayandi aje ruguru Abisirayeli bace bajabuka. Uko niko byagenze. Farawo yibwira mu mutima ati ndakoze ikosa kuba ndabaretse ngo bagende ntabwo bibereye ko badashoboye kuguma ngaha reka ntume ndabica. Farawo yarabakurikiye maze yagiye gushika hagati na hagati mu ruzi Abisirayeli bamaze kujabuka. Abisirayeli baja mu idegedwe Abisirayeli bagira ubwoba. Imana icibwira Mose ati wowe Mose rero kubita inkoni ku mazi amazi amwe agaruke yigiye ruguru ayandi amanuke
mu gihe Farawo ageze hagati na hagati. Nguko uko vyagenze, Mose yahashuye inkoni ku mazi, amazi acaraterana, Farawo n'ingabo ziwe amazi acarabagyoza, bose amazi acarabica. Ivyo biba aho Farawo yahitanywa n'amazi hari mu mwaka w'igihumbi 1213 imbere y'ivuka rya Yesu. So wa story murakaza neza. Nguwo Farawo yigiza karaha kajahe, yari yigize ngo ashobora guhangana n'Imana. Nta numwe yigeze yiha guhangana n'Imana ngo migwe amahoro. Farawo yarabigerageje, iherezo ryiwe ryabaye iryo. So wa story murakaza neza. Mugire subscribe ku batarayikora, mukande akajambo kanditse ko sabone, mukomeze mwumve ibyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe. So wa story murakaza neza. Nguwo Farawo yigize igihangange. Hasta la victoria siempre.